banywanyi ba Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu namwe bagenzi b'ikiganiro cacu cihaye intumbero yo guterera umuganda mu ntumbero yo kwiga kumenya ikidagi. Ikiganiro mwama mwateguriwe na Centre Multiculturel Allemand yo muri Université y'Uburundi mukagishyikirizwa na jewe Paul Ndayihereje. None umuntu yo kwibaza ati none uyu munsi hoho tuza kurabira hamwe iki? Turaza kugerageza kuraba ko twoheza ivyo twari twihaye nk'intumbero kundwiheze, aho twabonye amaverbe amwe verbe impérativement corps dans le cadre de la conversation ou même de la thématique de la leçon turiko akora igihe muri kumuraganira. Mbere twarahejeje amaverbe na système de turaza rero dans un premier temps kugira ikintu ca révision. Nous allons jeter un regard sur ce que nous avons fait la semaine dernière. La semaine dernière twagize iki vidahuru ni répétition. Vidahuru répétition. Vidahuru der conjugation. C'est la répétition du système de conjugaison von Verben, des verbes suivants. Wohnen, leben, lernen und haben. Abo twari kumwe muciye muzibuka nizo zine twize nk'uko mu gutangura ikiganiro cacu mu ntango twize zine. Turagira rero eine kurze Wiederholung, un brève rappel. Duca dutandukira ku kintu kijanye na personal pronomen. Nous allons nous limiter sur zitatu. Er, sie na sie. Zikora dans quel contexte précisément? Duce turaba ibibazo récurrentes iyo hageze kuja dans une administration canke iyo hageze kugenda kwiyandikisha kuri commune. Hariho ibibazo inévitablement biza bisa gute, byitwa gutyo, umuntu avyishura gute. Hanyuma duce dutangura rero kumenya kuraba ingene bandika, ingene basoma n'ingene bavuga ibiharuro mu kidagi. Reka rapidement twibukanye. Mu ntango twarabonye 4 verbes: sein, être, heißen, s'appeler, kommen, venir do na sprechen. Aho twabonye yuko ziri novuga mu mirwi ibiri. Hari heißen na kommen twabonye yuko zifise un système de construction de leur système de conjugaison de la manière la plus simple. Umengo ni schéma radical endung. Na sprechen naho twabonye yuko hariho quand même des modifications sur le parcours, particulièrement à la deuxième et à la troisième personne du singulier. Twaciye dusimbiza rero muri leçon turi mu ubu twarabonye izindi verbe zine. Izo nazo ni wohnen, habiter, leben, vivre, lernen, apprendre et haben, avoir. Twarabonye ingene ziba conjugué. Aho twabonye yuko turavye ingene zose ziba construit dans le système de conjugaison. Wohnen, leben, lernen, zifise le même système. Vous prenez la racine de ces mots, de ces verbes, et vous les coupez et vous les collez à toutes les personnes. Pensez s'il vous plaît au personal pronomen ich, du n'ibindi na les endung, les terminaisons qui caractérisent à chaque fois les personnes de conjugaison. Yandi majambo et yerekana ko ari à la première personne du singulier ich. ST comme terminaison tuca tumenya ko ari du. T ni
er, sie, es, en, etc., etc. Donc, wohnen, leben, lernen ni uko. Chamusina rero nimba mufise akantu andikamwo ayo maverbe uko ari atatu muyashire hamwe na heißen na kommen umurwi wa regelmäßige Verben, ces verbes qui ont un système novuga très simple de conjugaison. L'autre verbe twabonye haben, avoir, haben, où nous avons vu qu'à la deuxième personne du singulier, à la troisième, il y a quelque part un changement au niveau de la forme. Rero, kubera ivyo, le verbe haben est un verbe shira muri rumujya mu rwa irrégulier, sprechen, et même sein. Mbere, haben na sein zirasangiye ikindi kintu, non pas seulement ce caractère d'irrégularité dans la construction de conjugaison, mais ce sont des verbes auxiliaires que nous allons retrouver mieux twiga d'autres temps de conjugaison des verbes en allemand. Ziza novuga au secours. Ziza zitanga et le sens et la précision. Ce sont des verbes auxiliaires. Hilfsverben. Hilf ni aide, ivuye mu verbe helfen. Helfen ni aider. Hilfsverben sein und haben. Ikindi twabonye mutokwibagira ni uko pour que les deux verbes wohnen, leben zigira un sens, ni uko muriko murazikoresha mubwirizwa kuzikwirikiza une préposition. C'est un mot très court, mais un mot qui a un sens et qui donne sens aussi au verbe wohnen et leben. Ni in. C'est ça qui indique précisément le lieu où vous habitez et le lieu où les parents vivent. Byari ivyo kugira ngo twibukane. Reka rero dusimbize tubandanye personal pronomen. Umwanya muto cyane. Personal pronomen ni iyo mo er, en l'occurrence, chankizi, qui est là en lieu et place dans notre mot. Kugira ngo muvyumve neza, reka ndabaha akarorero. Mein Bruder, mon frère, mein Bruder ist 29 Jahre alt. Ndiko ndapresenta wa muntu naja kuramutsa ndamwereka umuntu kw'ifoto. Et il se trouve ko umuntu kw'ifoto ari murumunanje. Mein Bruder afise imyaka 29 iki kintu kirakira kuko is 29 Jahre alt. Badanije ikindi kimuranga. Spielt tuvuge Fußball. Il est footballeur. Spielt Fußball. Et le mot er dans son emploi. Aho mu vy'ukuri er atakindi vuga atari mein Bruder. Er dans la deuxième phrase est en lieu et place. Il est là, il subirira mein Bruder. Mein Bruder, turibuka, Bruder ni masculin, ni der. Mein Bruder, le frère, mon frère, ni masculin. Kubera ni masculin, comme je ne veux pas répéter le même sujet ici, mein Bruder ist 29 Jahre alt. Mein Bruder spielt Fußball. Je ne veux pas répéter ça. Pour des besoins de la qualité de ce que j'écris et de ce que je dis, je ne veux pas me répéter. Surtout qu'il s'agit de... Je suis en train de m'exprimer sur mon frère dans deux phrases qui se suivent. Ce n'est pas normal que je répète la même chose. Alors, je peux remplacer mein Bruder par er. Er devient
personnel pronom qui est là en lieu et place du sujet mein Bruder. Mais je parle de ma sœur maintenant. Meine Schwester. Meine Schwester, Moraviejuka, Musikant. Meine Schwester ist 18 Jahre alt. Uyu nyene ndiko ndavuga ngaca mvuga yuko wewe akina tennis. Meine Schwester spielt Tennis. Ngiyi zi ngiyi ilomo ngiyi le pronomen qui remplace umuntu meine Schwester. Je ne veux pas répéter meine Schwester dans la deuxième phrase et je parle toujours de ma sœur. Ne voulant pas répéter le même mot, surtout dans deux phrases qui se succèdent, je remplace le deuxième sujet par un pronom personnel. Comme Schwester a dit féminine, ni sie. Et qu'en est-il avec l'autre personnel pronom sie? Ubibonye gutya a ubiraba utagira attention ushobora kuvuga uti c'est une répétition. Oya habinama. Ce n'est pas une répétition. Ça fait deux mots différents, utilisés dans des contextes différents. Kuko mugire mubibona. Mwabonye déjà ngaha meine Schwester ist. Je parle de une de mes sœurs. Meine Schwester ist. Le singulier. Sie ist. Reka mvuge abavyeyi banje. Mbwiye umushitsi turi kumwe yuko meine Eltern baba mu Burundi. Meine Eltern abavyeyi. Murazi namwe yuko abavyeyi bagizwe n'impande zibiri. Hari umuvyeyi umupapa, umuvyeyi umumama, Vater und Mutter. Meine Eltern leben, puisque le verbe twayise, leben, tukaba twumvise yuko idafite sens itari suivi de préposition. In Burundi. Voilà une phrase grammaticalement correcte. Mais je peux continuer à parler de mes parents. Je continue. Meine Eltern sind, ngacavuga icyo bari mu buzima, icyo bakora mu buzima. Meine Eltern sie sind Lehrer von Beruf. Ndiko ndabwira uyo mushitsi wanje icyo abavyeyi banje bakora mu buzima. Mwabonye sie sind, ce n'est pas sie ist comme hejuru. Sie spielt où il était question donc meine Schwester. Il s'agit de meine Eltern aussi ni die. Mugabo, ce n'est pas sie féminin, c'est pas sie singulier, mais c'est plutôt sie, dans le sens de parler y'abantu babiri omwe abantu benshi. Voilà ce que j'avais à vous exposer par rapport à cette thématique grammaticale, personnel pronom. Er, sie et sie. À ne pas confondre les deux sie. Ce ne sont pas des mêmes mots. Non, ils ont certes la même nature grammaticale, mais ils signifient deux réalités, deux situations différentes. Sie, c'est pluriel, sie ni féminin, er ni masculin. Aho rero, reka dusimbize, turabe les questions qui sont les plus récurrentes. Iyo ugiye muri administration, iyo ugiye kwipresenta. Quelles sont les questions qui reviennent et comment y faire face? None wishura iki bakubajije
iki reka rero tubije ku mirimo navyise informationen zur Person. Il s'agit de donner information sur votre propre personne parce que nivyo bakubaza quelles sont les principales informations muri administration bakunda kubaza barabaza ikintu muzi deja wie wer sind Sie canke wie heißen Sie des formules toutes faites que nous avons eu à rencontrer, à étudier Mouri tout à fait au début de notre programme. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Ici, deux verbes différents, mais qui pour la circonstance disent la même chose. Bakeneye kumenya izina ryawe. Donc, aho uri kurandika rero ku maformulaire. Wer sind Sie? Wie heißen Sie? Ikindi bashobora kubaza en entrant un peu dans la détail de cette question, wie ist Ihr Familienname? Wie ist Ihr Familienname? Point d'interrogation. Quel est votre nom de famille? Quel est votre nom? Wie ist Ihr Familienname? Ici, on entre un peu dans le détail de la question wie heißen Sie, parce que quand on dit wie heißen Sie, on s'attend à ce que vous lui disiez au moins deux noms. Igikirisu n'igikirundi. Wie ist Ihr Familienname? Ah, harabuze ikindi none kagapreno koko. Ikibazo ni wie ist Ihr Vorname? Ngaha no kumenya iki rero no kumenya Familienname et la question correspondante. Bakeneye kumenya le nom de votre famille. Nitwa Bucu, nitwa Nyabene. Wie ist Ihr Familienname? Canke wie ist Ihr Vorname? Maria, Angela, Johanna. Das ist Vorname. Et la question est wie ist? Mwabonye les fameux Fragewörter sur lesquels on s'appuie impérativement pour une question. Wer, wie. Ikindi bakunda kubaza wo wohnen Sie? Wo wohnen Sie? Ni ukuvuga iki? Duhejeje kubibona ubu nyene. Le verbe ni wohnen, habiter. Wo wohnen Sie? Ngaha bakeneye kumenya votre adresse. Aho uba mu Budage. Wo wohnen Sie? Aha, ucuvuga le nom de la rue, Straße. Ukavuga na Hausnummer. Ni ukuvuga le numéro de la parcelle. Wo wohnen Sie? Tanga izina uko ryitwa, Straße, hanyuma ushireko Hausnummer. Hausnummer, c'est le numéro de la parcelle et Straße, c'est la rue. Mais mu Kidagi, la rue bashobora kuyita ukuntu udifferencie. Bashobora kuvuga Weg, bashobora kuvuga aller, utya aller, Straße, Weg, aller, canke meme Platz. Wo wohnen Sie? Ibi isi wewe, si wewe uvyiha, ni haryuba, nibo bene en fait igisagara abajejwe ico kibazo c'amabarabara ca urbanisation no gutanga amabarabara viabilisation nibo bazitanga. Ou bien bashobora kuvuga ni iki Straße, canke Weg, canke aller, canke Platz. Donc ivyo wewe utanga tout simplement l'adresse kuryuyibona haryuba ugashirako Hausnummer, c'est le numéro de la parcelle.
Ibi bya Strasse à l'évêque Platz bivana na la configuration sur le terrain. Ikindi bashobora kukubaza, wo wohnen Sie, bashobora kukubaza, wo sind Sie geboren? Wo sind Sie geboren? Voilà une question récurrente, formulée comme telle, et il faut vous y attendre, et doit venir la question. Wo sind Sie geboren? Le verbe n'est geboren sein. Geboren sein, être né. Voilà, ici, nous faisons connaissance d'une nouveau Fragewort. Wo, c'est le lieu qui est intéressant. Wie ni comment, was ni quoi. Wo sind Sie geboren? Automatiquement, anatumia kumenya imyaka. Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Wann sind Sie geboren? Ni geboren sein. Mais cette fois-ci, non pas quand, mais où. C'est le lieu. Wo. Non, c'est quand. Wo ni où et wann ni quand. Voilà un nouveau Fragewort que vous devriez normalement mettre sur la liste de ce que vous êtes en train d'apprendre. Wann, wo, wie, wer, was. Wann sind Sie geboren? Ikindi babaza ni votre statut. Ni Familienstand. Bavyita Familienstand. Familienstand. Ni iki ni état civil. Ou bien, urachari inkumi cyangwa umusore, vous êtes ledig. Umusore canke inkumi. Canke urubatse, warasohotse. Verheiratet. Ledig urachari umusore canke inkumi. Verheiratet. Uwa wubatse. Ou alors, Sie sind verwitwet. Verwitwet ni igihe utagifise uwo mubakanye. Verwitwet canke geschieden. Geschieden muba osi mutakiri kumwe mugabo mutabana mu rugo. Verwitwet umwe aba yarasezeye, aba yaritavye Imana. Verwitwet. Geschieden. Verheiratet und ledig. Et enfin, kubera hariya le système social est assez avancé, barakubaza yuko en rapport avec iyi Familienstand, barakubaza haben Sie Kinder? Naha rero le verbe haben yaje. Haben Sie Kinder? Haben Sie Kinder? Est-ce que vous avez des enfants? Iki, le mot muraïs, Kinder, c'est la forme de pluriel, ya Kind. Voilà, grosso modo, et rapidement présenter les principales questions récurrentes sur votre personne, gizkunda kuza, surtout dans les administrations. Icyo cyari information sur personne. Reka dutandukire ikindi kibazo. Ikintu kijanye no guharura. Dans un premier temps, reka twige twumve baharura gute, bavuga gute kuva kuri ubusa gushika kuri 20. Ubusa gushika kuri 20. Reka twumvirize ingene babivuga. Reka twumvirize ingene abadage baharura kuva kuri 0 gushika. Reka twumvirize.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voilà. Murahejeje kumva ingene bonyene bivugira ivyo biharuro kuva kuri 0 0 gushika kuri 20. Reka tugerageze tubisubiremo kandi muvyumvise neza. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Danke, danke, danke. Ngivyo murasubiye kuvyumva. Muravyumvise dutanguye intambwe ya mbere mu guharura kuva kuri ubusa gushika ku 20. Ndabona ko umwanya usa n'urikura tuzimba. Reka rapidement subiremo. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. 19, gut, ja, 9, 10. 20, gut, ja. Reka tureke kwirukanga n'icyo tutari gushobora guhamvya. Twari duhejeje kuraba pour la première fois ingene basoma, ingene bandika, n'ingene bavuga. Mugabo gitubihejeje nkuko mubibonye. Umwanya ni mwanya, mugabo niyo la prochaine fois twahura tuzohera ngaha imbere kubandanya. Reka ndabakengurukiye ndabasezera, ndababwira yuko turi kumwe muri uyu mugambi uguterera, ndabifuriza kubandanya mugira akigoro kandi nizera ko tugiye kubandanya urugendo. Turi kumwe ndabikirana.